amahoro neza. Abantu benshi muri ino si baba bifuza iterambere, biyumvira iterambere, ariko benshi muri bo ntibishoboka ko iryo terambere barishikako, maze iryo terambere ugasanga bishitseko n'abantu bakeya cyane. Uno musi tugira tuyage rero ku mugabo bita Elon Musk ku mateka yiyo makenya, eka twongere turabe n'ibitambo yashoboye kuba yotanga kugira ngo ashobore kuba bishobore kuba byomuha kwitwa iryo zina yuko ari we mugabo wa mbere kwisi atunze cyane gusumba abandi bagabo bose. Rero jewe nanje ngira njage namwe nitwa Minani Jean Claude, aho ndiko ndaga namwe bujanye nino YouTube channel ya Murundi Daily Show. Wowe ari ujya mbere uje kuno YouTube channel ya Murundi Daily Show, ndagwaye ikaze eka ndakwitsa kugira subscribe kugira ngo tubandanye dukuza uno muryango wa Murundi Daily Show. Maze wowe rero warusanzwe ukurikirana ino YouTube channel, urumva yuko uri umuntu w'agaciro, uri umuntu ashigikira cyane iterambere ryacu ya Murundi Daily Show. Rero tudatevye reka tubanze tumenye uno mugabo Elon Musk ni umugabo nde, avahe byagenze gute kugira ngo ashike ku cyashitse ko musi, nibihe bitambo yashoboye kuba yotanga cyangwa se nibihe bimaze yashoboye kuba yotanga kugira ngo ashike ku ntambwe uno musi tubona agezeko. Uno mugabo rero Elon Musk ni umugabo avuka mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ariko uno musi akaba afise ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Numugabo yavuze itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1971. Uno musi tuvugana akaba afise imyaka 54 y'amavuka. Urumva yuko ari umugabo ariko arakura. Akaba asanzwe afise abana bashika muri batandatu, akaba yarigeze kuba afise n'abagore babiri, umwe baravanye mu nyuma ashobora kubana n'ubundi. Uno mugabo rero nkuko muvyumva, mwumva yuko koko ari umuntu akomeye cyane kwisi, ari we mugwiza atunga wa mbere kwisi, aho afise ubutunzi bwaba muri yaridi 420 z'amafaranga y'amadolari. Mwumva yuko ari amafaranga menshi cyane. None ayo mafaranga yaronse biciye mu bikinibiki, arondera mu bikinibiki. Uno mugabo n'umugabo akora cyane mu bijanye n'amakampani atandukanye, ariho yitwa nka SpaceX, iyo isanzwe ikora ibijanye n'ibyogajuru bya Starship, ibyogajuru by'amasatellite n'ibindi, aho afise na company ikora ibijanye n'imiduga itangwa igitoro za Tesla, aho afise n'urubuga rwitwa X. Urwo rubuga tukaba dusanzwe turuzi nka Twitter ya kera, aho yashoboye kuba yorangura, aho afise na company yitwa OpenAI. Bivuze kini Open Artificial Intelligence, bivuze yuko ni company ikora ibijanye n'amarobo, aho bazoje kubiha ubwonko cyangwa se ubwenge bwa karemano, ubwenge bw'ubukorano, aho rero ariho twumva ziza ChatGPT, ama AI atandukanye. Ibi byose bikorerwa muri OpenAI. Ubu rero tugira turabe nibihe bimazi uno mugabo yashoboye kuba yotanga kugira ngo ivyo byose abishike, kugira ngo ashobore kwitwa umugabo wa mbere akomeye cyangwa se umugabo wa mbere atunze kwisi. Tudatevye rero reka tuje duhera ku kimazi cyambere uno mugabo yatanze kugira ngo bino bintu bishobore kuba vyokunda. Ucyambere mbere rero yashoboye kuba yotanga ikimazi cyitiro. Uno mugabo ntagisinzira, bivaye nuko iryo ibijanye n'itiro yarabitanze, byaraheze kuri we, ubu nta bintu by'itiro agifise. Muri make ico ni kimazi gihambaye cyane yishuye kuba yotanga kugira ngo bikunde ko ashobora gushika kuri iryo terambere yipfuza. Ariko ikintu kibabaje nuko uno munsi wifuza iterambere runaka, ariko ukazosanga uriko uryama umwanya ntuvuga hafi umunsi wose uryamye. Ariko twibuke yuko mu mwaka, uko abantu benshi iyo umwaka uheze ugati umwaka wagenze uko, ubu ngiye gukora cyane kugira ngo shike kuri ibintu biriya. Ariko twibuke yuko umwaka ugizwe n'ico twokwita imisi 365, kandi iyo misi yose ikaba igizwe n'amasaha runaka. Ariko mwumve yuko umunsi umwe mu mwaka iyo uvuye ko habavuye ko ikintu kinini cyane. Ndabibutsa yuko mu munsi umwe ugizwe n'amasaha 28. Mbe wewe muri amasaha 28 uyakoramo ibiki? Kuko iyo umunsi uheze abaheze ikintu gihambaye cyane. Umunsi rero uheze ukagufa ko ubusa, wumve yuko ari kose wikoreye mu buzima bwawe. Rero tugiye kuraba mwowe mu munsi wawe ukuramo ibiki n'ibiki byotuma ushika ku iterambere runaka.
wowe urifuza yuko ushika kuri iri terambere ariko ugasanga muri wa masaha 28 wowe uyaryamamo amasaha 15 ugaje usigarana amasaha 9 cyangwa 10. Mbe wewe urumva yuko iterambere ryawe rizoboneka muri ya masaha? Ntibizokunda, kubera ko uzosanga abantu benshi tugira umwanya muto cyane wo gukora ariko tukifuza iterambere risumba ibikorwa twe tugira iki dukora. Rero bizotuma iterambere ryacu riteba cyane gose. Rero tugerageze dupunguze umwanya cyane wo kuryama maze tugwize umwanya wo gukora, kuko iyo dufise umwanya munini cyane wo gukora tugira umwanya muto wo kuruhuka bizoduha gukora byinshi maze tukinziza byinshi cyane. Icyo rero ni igitambo cya mbere uno mugabo Elon Musk yashoboye kuba yotanga kugira ngo bikunde yuko aronka umwanya ukwiye cyangwa se umwanya munini wo kuba yokora ibyo akora, kugira ngo ibi byose bya SpaceX bishoboke, bya Tesla bishoboke, za X Twitter bishoboke, za OpenAI bishoboke. Ivyo iyo atatanga ico kimazi citiro ivyo niyo bishitseko. Reka tubwirwa ko n'ikimazi kigira kabiri uno mugabo yashoboye kuba yotanga kugira ngo bikunde ivyo byose abishikeko. Uno mugabo yashoboye gutanga ikindi kimazi gihambaye cyane cy'umunezero. Abantu benshi rero kino kintu kiratugora cyane. Umunezero uri kuratuma abantu benshi tunanirwa na ryaterambere twifuza kuba twoshika. Kubera iki? Twibuke ko dufise umunsi w'amasaha 28 ariko wa munezero wacu uzodufata hafi umunsi wose. Mundwi ugasanga umuntu ngo mama ngo za weekend mu minsi indwi igize indwi nyene hari iminsi ibiri umuntu yaje ngo ni za weekend, hari abandi baca biyongerera ko zarenda imesha. Izo renda imesha ni indi minsi uri kuriyongerera ko y'umunezero maze bizotuma wa mwanya wawe wo gukora utakiuronka. Rero ikimazi cy'umunezero ni mu gihe utatanze icyo kimazi nawe iterambere rizoshika. Mumbe yuko Elon Musk icyo bintu yarabisezereye kugira ngo ashike kuri ibyo byose tubona uno munsi ashitse. Nimba tubona uno munsi bishika akaja kuri page kuri beach anari ani kugira ngo age ni kuruhurira ubutwe uko yarabikoreye yarabiharaniye. Rero we ntuzocija kumera nkawe uhere kuwa mbere gushika kundi wa mbere uri mu munezero uzora nka wa mwanya wo ryari wo gukora. Rero uwumve yuko mu bimazi yashoboye kuba yotanga nico kirimo ikimazi cy'umunezero. Rero wewe ukeneye gushika ku iterambere runaka niwumve yuko ukwiye gutanga nawe ico kimazi cy'umunezero maze unezererwe icyo washitse apana icyo utarakorera. Maze iyo wakoze ukashika kuri runaka ni byiza kubikorera. Benshi narabonye ko byasirikiye igihe umunsi wa mbere akora ya starship ishoboka yaramaze kugira ama experience menshi cyane byanga ariko umunsi wa mbere bikunde itoka cyuciwe duga mu kirere kikongera kikagaruka barakoze umunezero bagira fete. None wewe umunezero wawe ukora washitse kuki? Uba washitse kuki? Niyo mpamvu ari cyiza cyane kunezerwa ariko hari cyo washitse ko mu buzima runaka. Rero igitambo cy'umunezero wumve yuko ugiye kugitamba na wewe cyangwa se ikimazi cy'umunezero wumve ko ukwiye kuba wogitanga kugira ngo ushike kuri iki na kiriya. Reka tugende ku kindi kimazi uno mugabo Elon Musk ashobora kuba yotanga kugira ngo bikunde ashike ku byo uno munsi tubona ashitseko. Yashoboye kuba yotanga ikimazi cy'abagenzi. Ikimazi cy'abagenzi. Abagenzi rero iyo tuvuze abagenzi simvuze babandi mwirigwana ba misi yose, oya mbashatse kuvuga wa umugenzi nyene arimo muri bamwe mwirigwana nabo mu miryango mu inshuti babandi bagukikuje, nibo bagenzi bavuze muri rusange. Iki gitambo rero cy'abagenzi uno mugabo yaje arashobotse aragitanga kubimuha kuba yoshika kuco ashitse. Wowe nawe uri tayari gutanga kino gitambo cy'abagenzi kugira ngo bize bikunde kushika kuco wifuza kuba woshikako? Eka ntunyumve nabi, simvuze ngo abagenzi bose ufise ngo bahere kugira ngo boshike kuco wifuza gushika, oya byose ni hehe mu mutwe. Abagenzi ni beza ariko kila mugenzi wese arafise aho akenewe. Ariko tuko turaja kudondagura neza ibijanye n'ikino kimazi cy'abagenzi icari cyo umenye neza nabaye bagenzi niwe gutanga nk'ikimazi. Rero bizoca biguha kumenya ibyo ukwiye gukora. Uno munsi ufise ibyo uriko urakora wifuza ko bizoguteza imbere ejo hawe. Rero bino bintu wifuza ko bizoguteza imbere
si ngombwa ngo abagenzi bose muco biko wa wundi muhora mujana gusangira gusa wa wundi muhora mujana kugikirori gusa muco umuzana mujana iterambere ryawe oya ufata mu iterambere ryawe ujane n'aba bagenzi biterambere ryawe hama mugihe nawe cyo kuruhuka uco ufata wa mugenzi nawe wo kuruhuka wo kuryosha aba ari we ujana nawe kugira ngo bize biguhe kugira iki kuba woshika kuri iki na kiriya bivanye nuko uriko vangura abagenzi uyu akeneye mu mwanya uwe uri akeneye mu mwanya ugena wakeneye umwanya uruwe ariko kizire kwinuba umugenzi kuko uno munsi ushobora kubona muhurira muri bya bintu byo kuryoshya gusa ugacuvuga ati wewe ntukenewe mu iterambere umugenzi wari we wese arakenerwa mu iterambere ryawe nivyo uno mwanya nyene ntakenewe ariko ejo bivaye nuko nawe hari cyari karakora bizoza gusahiriza ibyawe ejo azoba akenewe niyo mpamvu ariko sa cyane kwinuba umuntu ngo nuko ati mwo mwanya nyene ataco ariko aragushikanako ariko ejo cyane igihe ashobora kuba yogushikana kuri iki na kiriya mu gihe utamenyeke rero kuzire kwinuba umugenzi ariko wumve yuko igitambo cyo cy'umugenzi ari cyo kuraba umugenzi n'umwanya wiwe umugenzi n'umwanya wiwe kugira ngo bikunde uzoshike kuri iki na kiriya mu buzima rero nk'icyo novuga twimenye yuko iterambere biragusaba kugira ibimazi bimwe na bimwe n'ibindi ushobora kuba wotanga kugira ngo biguhe kuzoshika kuri iki kintu runaka bikomeye iyo ivyo bintu utariko urabikurikiza burya gushika kwiterambere ntibishoboka nituze tubone Elon Musk ibintu yarabishitseko twumve yuko ari ibintu byamworoheye oya namba si ibintu byamworoheye rero nari nifuje kuba noba yagira bimwe mu bimazi Elon Musk yashoboye kuba yotanga ariko si we wenyene babihuriye ko n'abandi baguzi ngo bakomeye ba Jeff Bezos ba Bill Gates ba Mark Zuckerberg ba Facebook eka ba Jack Ma n'abandi benshi ibyo onye ni ibintu uzosanga bahuriye ko bijanye n'iterambere eka sibo gusa abo nuko ari baruragiranwa bisi ariko hari n'abandi bato abadusanzwe tuze mu burere bwacu icyo cyose wumve yuko babitanze n'ibimazi kugira ngo bikunde kubashika ku iterambere umunsi bari reka rero ndabashimira mwese mwabanye nanje muri no video aho duhejeje kurabira hamwe ibijanye n'ibimazi uno mugabo Elon Musk ashoboye kuba yotanga kugira ngo bikunde aronke iryo zina twumva uno munsi afise Eka ndangenda batumirire kuri video izokurikira aho tuzoshobora kuyaga kubijanye n'ubutunzi nyezina bwa Elon Musk bafatira kukigira ngo bavuge yuko afise amamiliyaridi angana hakujya kose ivyo rero nacyo n'ibintu tuzokurikira muri video izokurikira reka ndakubitubira subscribe eka wongere utonde kugakengeri kugira ngo kino kiganiro umunsi kizocako uzobe mu bambere bagikurikirana rero ndabashimiye gose kuba mwabanye nanje Imana iba hezagire.